iyi myaka ibihumbi n'ibihumbi yari heza ata Burundi buriho, nta bwami bwariho, nta mihana, nta nzira, nta rurimi twari tuzi nk'uko tuzi uno munsi tuvuga, ariko hariho abantu bagendagenda mu mashamba manini ya Afurika bakurikirana amazi n'inyamaswa kugira babeho. Buri munsi wari urugamba, buri joro karakaga. Nta n'umwe muri bo yarazi ko umunsi umwe abuzukuru babo bazoshika mu karere kazovamwo Uburundi bw'uyu munsi. Tugiye gusubira inyuma imyaka ibihumbi byinshi cyane, tumenye abantu ba mbere babayeho muri Afurika iyo bari bavuye, uko babayeho, eka n'urugendo rwabo ubwo babashikanye mu karere kari mu Burundi no munsi. Ukora subscribe, like, ukamenya iherezo y'ino nkuru yacu, Uburundi bwavuye he mu mateka adasanzwe. Iyumvire, umuntu avyuka kare cyane izuba ritarasohoka, nta nzu afise, nta buriri, yararanye n'umukuru wiwe munsi y'igiti canke munsi y'ibuye rinini. Icambere yiyumvira si ishure, si akazi, si telefone nkuko biri ubu muri iyo minsi. Icyumviro ni kimwe gusa, mbaho gute uyu munsi. Ategerezwa kuronka icyo afungura, ategerezwa kwikingira inyamaswa z'inkazi, ategerezwa kurinda umuryango wiwe. Abantu ba mbere babayeho gutyo imyaka myinshi cyane, barahiga, bahegeranya ivyamwa, banywa amazi y'inzuzi n'ibiyaga, kandi bakoresha amabuye n'inkoni nk'ibikoresho vyabo. Ariko imyaka yagenda irahera, ibihe byarahindutse. Aho inyamaswa zagenda niho abantu bagenda, aho amazi yari niho abantu baja. Urugendo rwabo rwabatwaye mu bice bitandukanye bya Afurika ku mvo z'ubuzima, bamwe bashika no mu karere k'ibiyaga binini, akarere karimo amashamba manini, imisozi n'ibiyaga, hari amazi menshi kandi aryoshe, hari ibiterwa, hari inyamaswa. Ni muri ako karere nyene imyaka myinshi cyane inyuma, aho abantu ba mbere bashitse ku butaka buzova nk'Uburundi bw'uno munsi. Ntituzi amazina yabo, ntituzi amajwi yabo, ntituzi ururimi bavuga, ariko tuzi ni kimwe gusa, nibo bantu ba mbere bamenye iyi misozi ya Afurika n'agataka k'Uburundi, nibo bantu ba mbere babonye ibiyaga binini, nibo bantu ba mbere bageneye muri aka karere twita Uburundi bw'uno munsi. Uretse ko babaye ba mbere muri Afurika, nibo bantu ba mbere kandi hariyo nkomoko y'ibihugu, imico n'amateka tuzi uno munsi. Ushobora kwibaza ati, mbega abantu ba mbere bashyize ku isi bavuye hehe? Nta muhinga azi izina canke umunsi umuntu wa mbere yabonekeye ko ku isi. Ubushakashatsi bwerekana ko impinduka yagiye iba buhoro buhoro kugeza habonetse umuntu. Abo bantu ba kera baba mu ishyamba, babana n'ibindi bikoko, bagenda barondoka, eka n'ibindi bikoko navyo birondoka. Uko bari babayeho kwari uguhigana, byandi bavuga ngo karuta kandi karakamira. Abantu baragwira, uko barondoka batuzi ibikoko barabiyobora. Imyaka amamiliyoni nyinshi yaraheze cyane, buhoro buhoro umuntu agenda ahinduka buhoro buhoro kugeza habonetse umuntu ameze nko tumubona uno munsi. Imyaka ibihumbi n'ibihumbi yararenganye, haza kuba ikintu gitangaje cyane. Abantu ntibagumye basa, bamwe bagira urukoba wirabura cyane, abandi bagira urukoba rwera, abandi bagira imishatsi itandukanye n'amaso n'ivy'abandi. None kuva ku iremwa ry'isi, kuva ku muntu wa mbere gushika ku bantu batuye isi, byagenze gute? Abantu baba batandukanye kandi bakomoka ku muntu umwe, canke abazungu n'abirabure bafise inkomoko zitandukanye. Kanda like, usige na commentaire igitekerezo cawe, uvuga uko ubyumva. Mu gice cya gatatu duhurire ngaha turabire hamwe ku bibazo bikomakomeye cyane mu mateka y'umuntu, uko haje kuba amoko uruhu rutandukanye hagati y'abazungu n'abirabure. Ni life story, inkuru, ubuzima n'amateka.